Yesu nashimwe ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ndi Pasteur Bahaminya Kamwe Auguste. No munsi ngomba yuko tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo twiyumvire ku bugingo bwacu mu minsi mikuru duhimbaza. Yesu nashimwe, twiyumvire ku bugingo bwacu mu minsi mikuru duhimbaza. Turaza kwisunga ijambo ry'Imana riboneka mu cete ca mbere Paulo yandikiye abikorinto igice ca 5 dusome umurongo w'indwi n'uw'umunani. Ariko imbere yuko tubandanya n'ijambo ry'Imana reka dusenge. Mwami Yesu, turi imbere yawe tuguhimbaza kuko uri Imana, uri umucunguzi, uri umukiza. Turi imbere yawe tukwinginga ngo iri jambo ryawe tugomba kuganira n'abariko baratwumviriza kano kanya kugira ngo rigire ico rihinduye mu bugingo bwabo. Tugirire neza, uhezagire ijambo ryawe kugira ngo rigire ububasha mu izina rya Yesu. Amen. Nariko ndavuga rero nti twiyumvire ku bugingo bwacu mu minsi mikuru duhimbaza. Amajambo dusoma tuyabona mu cete ca mbere c'abikorinto igice ca 5 ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'umunani. Haranditse ngo nuko nimukureho umwambiro wa kera kugira ngo mube irobe risha nk'uko mutari mu mwambiro, kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kw'ikimazi ari we Kristo. Nuko tuziririze iminsi mikuru tudafise umwambiro wa kera canke umwambiro w'urwanko n'ikibi, ariko tugira imitsima itambiwe y'imitima ikeye n'ukuri. Imana ishimwe. Turamaze iminsi duhimbaje umunsi mukuru wa Pasika. Mu minsi iri imbere itari myinshi tuzohimbaza umunsi w'iduzwa mu ijuru rya Yesu Kristo, ivyo bita Ascension. Kandi inyuma yaho gato cane tuzohimbaza umunsi wa Pentecote, no kuvuga umunsi wo kuza kwa Mpwemu Yera kubigishwa. Rero iyo minsi mikuru yose turayihimbaza tukanezerwa, ugasanga turiko mbere turambara impuzu zishasha, turafungura ivyo tutahora dufungura, abantu bakanezerwa mu buryo butandukanye. Ariko uno munsi nifuza yuko igihe duhimbaza iyo minsi mikuru twiyumvira ku bugingo bwacu, tukiyumvira ico iyo minsi mikuru ivuze ku bugingo bwacu, maze bikabona gose kutugirira ikimazi, kuduhindura ngo turushirizeho gose kuba abigishwa basa na Yesu. Reka tubanze turabe uno munsi cane cane kubijanye na Pasika duheruka guhimbaza. Nkuko tubibona muri Bibiliya, Pasika yatanguye guhimbazwa n'Abayuda igihe bagira bave muri Egiputa. Ico gihe Imana yatangaje ikintu gikomeye cyane, yuko yari igiye kwica umwana wese w'umuhungu w'imfura, uhereye kuri Farao ugashitsa no ku mfura y'umuguranokazi. Mbere n'ibitungwa vy'uburiza navyo nyene vyari bigiye kwicwa. Ibitungwa vy'uburiza no kuvuga ivyavutse ubwa mbere. Ku bantu tuvuga imfura, ku bitungwa tuvuga uburiza. Kandi rero ico kintu cuko imfura n'uburiza vyari bigiye kurandurwa, vyari bigiye kwicwa, ico cari cerekeye n'Abisirayeli nabo, kuko nabo nyene bari abanyavyaha. Sukuvuga yuko bobo bari bagororotse mu nyonga z'Imana, nkuko Paulo abivuga mu Baroma igice ca 3 uhereye ku murongo wa 10 kugeza wa 12. Tubona yuko abantu bose ari abanyavyaha, atawuzi ukuri, ataguhishuriwe na Yesu Kristo. Ariko kandi ico gihe Imana yatangaje yuko umumarayika muranduzi
yaragiye kurengana inzu yose azobona ko amaraso y'umwagazi wa Pasika ku bishimaryango. Hano ndagomba yuko tuhumva neza, umumarayika yaragiye kurengana inzu canke ihema abona ko amaraso ku gishimaryango. Bisigura ngo umumarayika niwe yarengana. Akenshi rero iyo turiko turasigura Pasika tukavuga ngo bisigura kurengana, twumve yuko twebwe si twe turengana, kuko hariho nacavuga ngo kurengana canke kujabuka. Si twebwe turengana, si twebwe tujabuka, ariko ni twebwe turenganwa. Nukuvuga ngo umumarayika muranduzi yaragiye kurengana inzu abona yuko iriko ayo maraso y'umwagazi w'intama wa Pasika. Bisigura rero yuko abo bantu barenganwa, bari bagiriwe ubuntu, bituma ata mfura canke uburiza birandurwa muri izo nzu. Nukuvuga ngo umumarayika muranduzi yaragenda akarandura kuri ino nzu, akarandura ngaha, abonye inzu iriko amaraso agaca ayirengana, akaja kurandura ahandi hakurikira hatari amaraso. Rero bisigura ko n'ababa mu mazu y'Abisirayeli, igihe ayo maraso atabonetse ku bishimaryango vyabo, bari gushobora kurandurwa, ariko kubw'ubuntu bw'Imana gusa, atari kubw'ukugororoka kwabo. Kubw'ubuntu bw'Imana, Imana yabahisemwo ikabacagura, umumarayika yararenganye inzu zabo, ntihagira imfura canke gitungwa c'uburiza kirandurwa mu mazu yabo. Ni kubera iki mbega umumarayika yarengana inzu zabo? Nukubera amaraso y'umwagazi yahwamitse uburake bw'Imana. Wa mwagazi wabagwa, amaraso bakayasiga ku gishimaryango, ayo maraso yahwamitse uburake bw'Imana, yongera apfuka ivyaha vyabo. Iki gihe mu gicugu Imana yakoze ivyo yari yavuze. Imfura zose zarapfuye, guhera ku kirimba kwa Farawo ukaja kubaganwa, ukaja kubatware, ukaja ku bantu bose. Habaye amarira menshi cane mu gihugu cose, kuko nta rugo na rumwe uretse inzo zabonetse ko ayo maraso, nta rugo na rumwe rutapfuye nk'umuhungu w'imfura bo n'igitungwa c'uburiza. Vyumvikana yuko vyari ibintu bibabaje cane, kandi ivyo bintu bibabaje nivyo akenshi biba imbarutso y'ikintu gihambaye, yihinduka ry'ibihe birebire. Imana rero yari igiye gukura abantu bayo mu buja, abantu bayo b'Abisirayeli yari igiye kubakura mu buja muri Egiputa. Yari yarungitse Mose na Aroni kuvugana na Farawo, maze kugira ngo bamubwire mu izina ry'Uhoraho yuko abantu biwe bakwiye kurekugwa bakaja kumusaba. Ariko Farawo yabishuye ati ntibishoboka, ati oyaye, ivyo ntibikunda. Kugira ngo Farawo ashobore kurekura abo bantu, Imana yarinze guteza ivyago abo mu gihugu ca Egiputa. Kubera iki? Ni kubera iki Imana yabatejeje ivyago? Ntitwovuga yuko Imana yari kwirabahana, ariko mu vy'ukuri Imana yagomba kubumvisha, kubera yari yabonye yuko vyabagoye kumva yuko bagomba kurekura Abisirayeli ngo bidegemvye. Imana yagomvye kubumvisha, yagomvye yuko bamenya yuko ishaka ko abantu bayo bidegemvya. Rero nico gituma yahavuye iteza ivyago bishika ku 10. Ivyo vyago nibaza yuko mu vyibuka, ubwa mbere icago ca mbere
uruzi Nili rwahindutse amaraso, kandi uruzi Nili nirwo ruzi rwonyene rugaburira kiriya gihugu ca Egiputa. Ruhindutse amaraso rero murumva yuko cari ikintu kidasanzwe. Icago ca kabiri, igihugu cose cuzuye ibikere vyuzuye igihugu cose, bikeja no mu kirimba no mu vyumba n'ahantu hatandukanye. Murazi yo igikere kiguciye ku kirenge honyene, urumva yuko ari ibintu bidasanzwe. Rero hateye ibikere mu gihugu cose biruzura. Imibu yateye hose, umubu umwe iyo ukuriye urumva yuko ugize ingorane. Imibu itera ahantu hose, irarya abantu. Icago ca kane, ibibugu vyashwaye abantu bose. Ikibugu ni ikintu kimeze nk'isazi niniya, kijyana cyane, kibabaza. Niyo kiriye inka iriruka gose igasara. Rero ibibugu bitera abantu bose, bishwara abantu bose, vyumvikana ko vyari ibintu bidasanzwe. Icago ca gatanu, mu gihugu cose hateye akaryama. Icago ca gatandatu, hateye ibihute bifata abantu benshi. Icago c'indwi, hateye urubura mu gihugu. Muramubona iyo urubura ruteye mu ntara imwe kiba ikibazo cyane, ku buryo bisaba yuko abo bantu bafashwa. Rero urubura rwateye mu gihugu cose. Icago c'umunani, hateye inzige mu gihugu. Icago c'icenda, umwiza wamaze imisi 3 mu gihugu. Maze icago c'icumi ni kimwe twavuga, hapfuye abana b'imfura hamwe n'ibitungwa vy'uburiza. Murumva yuko bitari vyoroshe na gatoya ibi vyago Imana yatejeje aba bantu kugira ngo bashobore kumva, kuko Imana yariko irababwira maze bikabagora kumva, kugira ngo barekure Abisirayeli bave mu buja. Imana yarikiraho ubutumwa Farao n'Abanyegiputa, ariko tubona yuko batumva. Nubwo ivyo vyago vyateye gushika ku cago c'icenda, ntibashoboye kumva ngo bashire mu ngiro ico Imana yariko irababwira. Turavye mu Kuvayo igice c'icumi ku murongo wa 28, tubona aha hari ku cago c'icenda, Farao yabwiye Mose amajambo akarishe cyane, amajambo akaze. Yamubwiye ku murongo wa 28 mu gice c'icumi Kuvayo, ati sinzosubire kukubona mu maso yanje. Ati sinzosubire kukubona. Umunsi uzongaruka mu maso uzopfa. No kuvuga ngo Farao aho kumva ivyo Mose ariko aramubwira, aho gushira mu ngiro yisunze n'ivyago vyariko biraba, yavuze ati ahubwo nsubiye kukubona nzokwica. Ku murongo wa 29 muri iki gice c'icumi cyo Kuvayo, Mose yishuye Farao ati nkuko ubivuze sinzosubira kukugaruka mu maso. Farao ntiyumviye Imana. Nico gituma Imana yaciye itangaza icago ca nyuma ca kindi twabona, hapfuye abana b'imfura n'ibitungwa vy'uburiza. Rero nico gihe rero hari hagiye kuba Pasika y'Abayuda, aho abo Bisirayeli bari bagiye kuva mu gihugu ca Egiputa ngo bagende mu gihugu cabo. Ariko kandi twumvise neza yuko umumarayika yarabarenganye igihe abandi Banyegiputa mu mihana yabo yaramarira n'amaborogo. Mu Bisirayeli wari umutekano kugira ngo Abanyegiputa bumve maze babarekure. Mbega Yesu na Pasika bihuriyehe? Ko uno munsi duhimbaza Pasika, ariko kandi mu guhimbaza Pasika kwacu tukavuga ivya Yesu.
Yesu ni umwagazi w'intama wa Pasika kuri twebwe abamwizera. Abisirayeli basabwe kubaga umwagazi w'intama maze bashira amaraso yawo ku gishimaryango. Natwe uno munsi hari umwagazi w'intama wadutangiwe, ntabwo tubaga umwagazi w'intama igisanzwe, ariko Yesu yatanzwe nk'umwagazi w'intama wa Pasika, ariwo utuma natwe urubanza ruturengana nk'uko umumarayika muranduzi yarenganye Abisirayeli bari bashize amaraso y'umwagazi w'intama ku gishimaryango. Nk'uko rero wa mwagazi wabagwa kuri Pasika, Yesu yarabazwe, amaraso yiwe araseseka. Ivyo vyabaye kuwa gatanu, abenshi bita ngo kuwa gatanu mweranda, igorogota, ikaruvari ku musozi wa Gorogota niho habereye ico gikorwa cuko Yesu atangwa, abagwa nk'umwagazi w'intama wa Pasika. Mwibuke yuko ico gihe hari mu minsi mikuru ya Pasika y'Abayuda, ariho Yesu yatanzwe arabagwa. Ariko none Yesu ahuriyehe na Pasika? Nk'uko wa mwagazi wabagwa kuri Pasika, Yesu yarabazwe, amaraso yiwe araseseka. Ivyo nk'uko twabibonye vyabaye kugira ngo natwe ayo maraso mu gihe atubonetse ko tube abandi bantu Imana irengana, urubanza rw'Imana rurengana. Kandi igihe c'imanza niyo cashika, hari abazorandurwa, abatazoboneka ko ayo maraso y'umwagazi w'intama w'Imana bazorandurwa, ariko Imana izorengana abo bose bariko ikimenyetso c'amaraso ya wa mwagazi. Mwibuke ko twasiguye neza ko Pasika isigura kurengana, ariko si twebwe turengana, ariko urubanza rw'Imana canke icago Imana igomba guteza abatayumvira kiraturengana. Rero Imana izorengana abo bose bari ku kimenyetso c'amaraso ya wa mwagazi. Atari uko ari beza gusumba abandi bose, ntibazorenganwa kubera ari beza gusumba abandi bose, ariko nabo n'abanyavyaha babereye urupfu n'ukurandurwa mu muriro nk'abandi. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'ubuntu bwayo, izorengana ivyaha vyabo. Ivyaha vyacu Imana izobirengana kubera ya maraso ya Kristo, umwagazi w'intama wa Pasika wacu. Kubera iki? Kubera ko amaraso ya Yesu yahwamitse uburake bw'Imana, agapfuka ivyaha vyacu. Nico gituma Imana izorengana abo bose bizeye umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwabo. Mwibuke yuko turiko tuvuga tuti iminsi mikuru duhimbaza ikwiye gutuma twiyumvira ku bugingo bwacu. Reka turabire hamwe uburyo Farao yifashe ku cago ca nyuma. Ivyago 9 vyose biraba, Farao akomantaza umutima. Ariko icago ca nyuma kimaze kuba, mwijoro ry'uwo munsi nyene yakankamiye Mose na Aroni ati, haguruke mvira mu bantu mwe n'Abisirayeli, hoci nimugende musenge Imana yanyu nk'uko mwabisavye, twara n'ibitungwa vyanyu vyose nk'uko mwabivuze mugende. Aca yongera kwa akantu ati, nanje muransabira umugisha.
ariko aragagaza ku Mana, ariko aragabira Imana, ariko atumvira Imana, mugabo imfura yiwe imaze gupfa, ivy'uburiza bimaze gupfa, icago gihambaye kimaze kuba mu gihugu, arabarekura, arabakankamira ngo bagende, mbere ati na jewe muransabira umugisha. Abantu baripfuza imigisha, barifuza guhezagirwa, barifuza kumererwa neza, kandi batumvira Imana. Batumvira Imana, baguma bakora ivyaha vyabo, baguma bakora ibibahimbara gusa, mugabo bakaguma bifuza yuko Imana ibahezagira, yuko Imana ibaha umugisha. Ariko abantu bakwiye kumvira Imana, maze bakabona gusaba guhezagirwa. Abanyegiputa iki gihe barasavye Abisirayeli kwihuta kubavira mu gihugu, kuko bavuga baterega turapfuye twese. Bamaze kubona imfura zipfuye, bashobora kuba biyumviye ati tanguye imfura, erega mu nyuma abandi barakurikira, twese duhone. Baca babwira Abisirayeli rero ngo babavire mu gihugu. Abisirayeli bakoze nk'uko Mose yari yabategetse. Imbere yo kuva mu gihugu, barasavye abanyegiputa ibikoresho vy'imiringa n'amazahabu n'ivyo kwambara bitandukanye. Mbere abanyegiputa mu kubibaha kugira ngo babavire mu gihugu, kugira ngo babikure, babahaye ibirenze ivyo basavye. Baba barabarishe imyaka bamaze muri ubwo buja bwabo, muri ubwo buja mu gihugu cabo. No kuvuga ngo nubwo babashize mu buja, bakabakoresha mu buryo bwo kubahaza, tubona yuko bahavuye bariha. Abisirayeli bavuze bati muduha ivyo tugenda twambaye, muraduha imiringa, muraduha amazahabu, muraduha n'ibindi. Ngo baca babaha vyinshi cane barenzako, ati sitwe twobona baratuviriye mu gihugu. Rero Imana irahambaye cane, kandi ivyikora vyose iba igomba yuko bigira ico bihinduye ku bugingo bwacu, mu buzima bwacu, ingene tubayeho nk'abigishwa ba Yesu. Ico tubona hano nuko Uhoraho yerekanye yuko arengeye Farao, yerekanye yuko arengeye imana zo muri Egiputa, yerekanye yuko ari hejuru y'ibintu vyose. Nukuvuga ngo iki gihe Imana yagomvye gucecekesha ukwishira hejuru kw'abanyegiputa na Farao, maze ibereka yuko ishobora kubohora abishatse, mu mwanya ishatse, no mu buryo ishatse. Rero twebwe uno munsi si umwagazi w'intama usanzwe, ariko Yesu Kristo niwe mwagazi wacu wa Pasika. Imana yarerekanye ko irengeye Herode, irengeye Pilato, irengeye ubwami bw'Abaroma tubona bwari buhambaye cyane, irengeye inama nkuru y'idini, mbere irengeye na Satani. Imana irigenga. Imana kandi itanga kubohoka mu mwanya ishatse no mu buryo ishatse. Nico gituma dukwiye kuyizera. Mbega none Pasika isigura iki kuri twebwe abantu? Pasika yerekana urukundo ruhambaye Imana yakunze abantu bayo. Yerekana ico Imana yakoze kugira ngo yicungurire abantu babe ihanga ryayo. Ntitwirengagize yuko abanyegiputa nabo bari abantu baremwe nayo. Yari yarabakoresheje mu gukiza inzara ihanga ryayo. Murazi ko igihe hatera inzara, ihanga ryavuyemo Abisirayeli, abana ba Isirayeli, abana ba Yakobo bahungiye muri Egiputa, bariho bakirira inzara. No kuvuga ngo abanyegiputa Imana yarabakoresheje mu gukiza inzara abantu bayo. Igihugu ca Egiputa cari gikorwa c'amaboko y'Imana. Niyo yatumye ari uruzi Nili rutemba muri ico gihugu, rukahazana ubuzima,
mu gihe urwo ruzi Nili rutahari atawuzima bushoboka muri Egiputa. Muri ubwo buryo nyene Yesu Kristo umwagazi w'intama wa Pasika yerekanye ingene Imana ikunda abantu bayo, yarungitse umwana wayo kudupfira nk'umwagazi wacu wa Pasika, kandi n'umwana yaremeye gupfa nk'umwagazi wa Pasika. Kubera iki? Kubera urukundo rwayo, kubera urukundo ruhambaye Imana idukunda. Imana mu by'ukuri iri mu butatu, ariko yemera gutanga umwana wayo Yesu Kristo, kandi umwana w'ikinege yari Imana, nkuko tubibona muri Yohana igice ca mbere uhereye ku murongo wa mbere. Tubona ngo jambo ubwa mbere na mbere yariho, kandi jambo yari Imana. Bisigura yuko ataremwe, ariko kandi Imana yamushizeho kugira ngo abe incungu. Imana yagomvye yuko acungura abari mu isi kugira ngo ababere umwagazi wa Pasika. Rero Pasika yerekana urukundo ruhambaye Imana yakunze abantu bayo. Rero tuvuze yuko Yesu ari umwagazi wacu wa Pasika, bisigura yuko umwidegemvyo n'ukubohoka n'ukwidegemvya ari ingabire duhabwa n'Imana biciye muri Yesu Kristo. Iyo biba vyari ivyo twiha, twogumye mu buja bw'icaha, ntitwavuye tubivamwo, kuko ntitwoshobora kuvyiha, ntitwoshobora kwiha umwidegemvyo, ntitwoshobora kwiha guharigwa, ntitwoshobora kwiha kubohoka, ariko tubihabwa n'Imana biciye muri Yesu Kristo. Rero iyo Yesu Kristo adatangwa, twogumye mu vyaha vyacu no mu buja bwavyo, kandi twogumye turi mbohe za Satani akaguma dutwaza igitugu. Iyo biba ari ivyo twiha, twogumye turi mbohe z'ivyifuzo vyacu. Ariko Imana yarakoze, kuko yakoze igikorwa c'ubuntu mu kuduha Pasika, mu kuduha isezerano rishasha ridasanzwe. Imana yaravuze iti, nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu c'ubuja, mu nzu y'ubuja, nkuko tubibona muri Kuvayo igice ca 20 ku murongo wa 2. Imana niyo yadukuye mu buja bw'icaha. Ntidushobora twebwe ubwacu kwikura mu buja bw'icaha, ariko Imana niyo yonyene yadukuye mu buja bw'icaha biciye muri Yesu Kristo. Mbega none ni kubera iki dukwiye kubaha Imana? Duhereye ku Bisirayeli, Abisirayeli bakwiye kubaha Imana batabitewe n'ubwoba canke kurondera kunezereza Imana. Ariko kubera Pasika, kubera Imana yamaze kurengana ivyaha vyabo, kuko Imana yaberetse urukundo ruhambaye bakunda, kuko Imana yababohoye ikabacungura, natwe nuko nyene dukwiye kubaha Imana, dukwiye gutinya Imana, tukayubaha, tugakora ivyo tubwira, kuko Imana yarenganye ivyaha vyacu, kuko Imana yayerekanye urukundo dukunda mu gutanga umwana wayo akatubera uwo kuducungura. Iyo tubonye mu isezerano rishasha, Yesu yasambishijwe incuro nyinshi, mbere zishika 6. Ubwa mbere, imbere yo kubambwa, yarasambishijwe 3 imbere y'Abayuda. Asambishwa rimwe imbere ya Kayafa umuherezi mukuru. Asambishwa irindi imbere ya Anasi, ariwe yari sebukwe wa Kayafa. Asambishwa irindi imbere y'inama nkuru y'Abayuda. Murumva incuro 6 Yesu yasambishijwe, no kuvuga 3 imbere y'Abayuda, hanyuma imbere y'umuherezi mukuru, imbere ya Anasi,
n'imbere y'inama nkuru y'abayuda. Mu nyuma yaregewe gatatu kose imbere y'abayuda, imbere y'abaroma. Yaregewe gatatu imbere y'abaroma, kabiri imbere ya Pontio Pilato, yari umuroma, yari umucamanza mukuru w'umuroma i Yudaya. Hanyuma aregwa irindi imbere y'umwami Herode Antipasi, abo bari abaroma. Muri uko kwagirizwa kose murumva yuko bitari ibintu vyoroshe, ariko asambishwa incuro nyinshi, acunaguzwa, agirirwa nabi. Ariko muri uko kwagirizwa kose umwami Yesu yaba ari karatukwa, yaba ari karakubitwa, yaba ari karavumwa amate, baramwambika ibintu bitandukanye harimwo n'igitsibo c'amahwa. Yaciye ajanwa inyuma y'igisagara kubambwa, kandi igihe yaja kubambwa yagiye yiyikorereye umusaraba uremereye w'igiti ku musozi wa Gorogota, ku musozi benshi bita Karuvariyo. Bamubamba naho n'abambuzi, umuntu atagira icaha na kimwe, umuntu yakijije abantu, umuntu yatumye abantu benshi bava mu vyago barimwo, bamubambana n'abambuzi babiri. Turabona yuko ivyo vyatanguye mu masambiri y'igitondo, gushika igihe Yesu yacikaniye ko mu masaha 9 yo kumuhingamo. Ijambo ry'Imana ritubwira ko igihe yacikana ijuru ryacuye umwiza kuva isaha 6 gushika ku isaha yacikaniye ko ariyo saha y'9. Kuba Yesu yaciye muri iyo mibabaro yose ingana gutyo, hari gituma yari yaje mu isi atayindi ntumbero nimwe afise atari ukubambwa ku musaraba kugira ngo aducungure. N'igihe yatangura ku mugaragaro igikorwa ciwe, Yohana umubatizi yavuze ngo nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icaha c'abari mu isi. Nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icaha c'abari mu isi. Ivyo tubibona muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 29. Bisigura yuko intumbero yiwe ari umwagazi. Aha Yohana yavuze umwagazi w'intama, agomba kutwibutsa wa mwagazi w'intama wabagwa kuri Pasika. Avuga ati uyu rero igikorwa ciwe ni ca gikorwa ca wa mwagazi w'intama, kandi ubu suwo gutuma Abisirayeli gusa barenganwa, ariko n'umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icaha c'abari mu isi bose. Aho Yohana yaravuze yuko Yesu yaraje gupfira abari mu isi, nico gikorwa cari camuzanye. Bene data bakundwa muriko muranyumviriza, nizeye ko kugeza ubu dutahura neza igituma Yesu Kristo yitwa umwagazi wacu wa Pasika, kandi ko dutahura neza igituma yategerezwa gupfa ashesha amaraso yiwe ku musaraba. Kwari kugira ngo atubere umwagazi wa Pasika utagira agasembwa, wababajwe ku bwacu, kugira ngo urihe uwo mwagazi, urihe umwenda w'ibicumuro vyacu. Uko kuri rero niko kwasobanuwe neza mu cete ca mbere c'Abikorinto igice ca 5 ku murongo w'indwi y'amajambo twasoma ubwa mbere. Havuga ngo nuko nimukureho umwambiro wa kera, kugira ngo mube irobe risha nk'uko mutarimwo umwambiro, kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe ko ikimazi ari we Kristo. Ku murongo w'umunani twabonye ko ngo dukwiye guhimbaza iminsi mikuru tutarimwo umwambiro w'ivyaha. Iki gihe barya imitsima itambiwe. Uno musi abantu barahimbaza iminsi mikuru, bakagomba kugira imigenzo nk'irakiriya gihe, bakagomba kurya imitsima kumbure imikate itambiwe itarimwo umwambiro, bakagomba abantu gasanga ntibafungura inyama, ntibafungura ibinibi,
bakifata ukuntu gutandukanye, ariko dukwiye kwiyumvira ku bugingo bwacu uko duhimbaza iminsi mikuru, ngo dukwiye kuyihimbaza tutarimo imitima itwagiriza ikibi, tutarimo umwambiro w'ishari. Umwambiro bariko baravuga uno munsi ntabwo ari ya revire bashira mu mikate canke ibindi bintu vyo gufungura, ariko uno munsi bavuze ko dukwiye guhimbaza iminsi mikuru y'aba Pasika, y'aba Asansiyo, y'aba Pentekoti, y'aba Noeli n'ibindi. Dukwiye kubihimbaza tutarimwo umwambiro w'ikibi, tutarimwo umwambiro w'ishari, tutarimwo umwambiro w'inzigo, tutarimwo umwambiro w'ubwicanyi, w'ubusambanyi, w'ubusuma n'ibindi bibi vyinshi tubona uno munsi vyirirwa birakogwa hano kw'isi yacu. Hano rero tubona yuko tumaze kumenya yuko Yesu Kristo yapfuye ku musaraba ngo atubere umwagazi wa Pasika. Ico dukwiye guca dukora nukwakira ivyiza ico gikorwa kizana muri twebwe. Ivyiza ico gikorwa kizana muri twebwe nuko igihe twakiriye uwo mwagazi wa Pasika, igihe twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, amaraso yiwe aca atubonekako, maze tukaboneka nk'abantu bagororotse imbere y'Imana, tutisunze ukwacu kugororoka, ariko ukugororoka k'umwagazi w'intama wa Pasika watanzwe kubera amaraso yiwe. Igihe atubonetse ko ahwamika uburake bw'Imana, maze ikatubona nk'abagororotse. Mu kurangiza, twomenya neza yuko Yesu ari umwagazi wacu wa Pasika. Iyo tuje ku meza y'umwami, tuba turiko duhimbaza ko Yesu ari umwagazi wacu wa Pasika. Ariko none mbega nta mwambiro w'inzigo uburi muri twebwe? Nta mwambiro w'ishari uburi muri twebwe? Nta mwambiro w'ubwicanyi, w'igono, w'ubusuma, w'ukurenganya abandi uba uri muri twebwe? Rero ico dusabwa ni kimwe n'icasabwe Farawo n'Abanyegiputa, mbere n'Abisirayeli. Imana yaravuze kandi yarakoze, natwe dukwiye kumva, tukihana, tukizera. Twabonye ko Farawo vyamugoye kumva, vyamugoye kwihana, vyamugoye kwizera. Mbere na benshi mu Banyegiputa ntibumvise, ntibihanye kandi ntibizeye. Yamara batubwira ko igihe Abisirayeli bava muri Egiputa, Abanyegiputa benshi baduganye nabo. Muzosome mu Kuvayo igice ca 12 ku murongo wa 38, muzobona yuko hari Abanyegiputa bajanye n'Abisirayeli. Baravuga ati aba bantu nubwo bagiye, ntawuzi bigiye kuba hano, reka tujane nabo. Bigira Abisirayeli. Mbere ugiye mu bitabo bidonda kahise k'Abayuda, usanga bivuga ko ibice birenga 200 vy'abaduze bava muri Egiputa bashobora kuba barabanyegiputa bajanye n'Abisirayeli. Ntituzi yuko Abanyegiputa kumbure kora kwarukumvira ijambo ry'Imana, ntituzi yuko ko bari uko bumvise bakihana bakizera, ariko bishoboka ko nabo baba barabaza umwagazi wa Pasika bagasiga amaraso yawo kubishimajyango. Ntavyo tuzi ivyo, ariko tubona yuko baduganye n'Abisirayeli bava muri Egiputa. Ivyo nivyo dushobora kwibaza. Muri uko kwibaza nyene turashobora kwibaza yuko hatoba harabuze bamwe mu Bisirayeli boba batabaze umwagazi w'intama bagasiga amaraso ku gishimajyango, kandi abo nabo nyene nimba bahari abana babo b'imfura boba barapfuye. Kandi ibyo turashobora kuvyibaza kuko turabona ko Abisirayeli hamwe harimwo abantu b'intagondwa, b'intumva, bama bagarariza
mbere batizeye Mose n'igihe yaraje kubarokora bakuye muri ubwo buja, abantu bidodomba no gushika ku kiyaga gitukura baguma bidodomba mu bugaragwa ku musozi Sinayi, n'igihe bagira binjire mu gihugu c'isezerano baguma bidodomba. Rero ntitwokwiyumvira yuko bose atanumwe yoba atumviye iri tegeko ryo gusiga amaraso ku gishima ryango. Reka tuve ku banyegiputa no ku Bisirayeli, tuvuge kuri twebwe ubwacu abuno munsi abakristo, abantu Imana yaremye maze tukaba turiho muri kino gihe. Mbega wowe na jewe turiko turumvira Imana, turiko turihana, turiko turizera? Nimba ariko biri ukaba uri kurihana, uri kurumvira, uri kurizera, shimira Imana. Kandi mu gushimira Imana uzohora uja no ku meza y'umwami ushimira Imana, kuko abakristo benshi ntibaja ku meza y'umwami, kandi ari ijambo Yesu yavuze ati muze mwame mubikora kugira ngo munyibuke. Ariko nimba bitaruko, ukaba utari kurihana, ukaba utari kurizera, ukaba utari kurumva, fata akanya ko kubwira Imana ko ugomba gufata ingingo yo kuyumvira, yo kwihana no kwizera ubunyene. Reka dusenga Imana. Mana yacu uhambaye uvyagiye mu ijuru, turagushimiye ko mu rukundo rwawe watanze umwana wawe kugira ngo adupfire. Abisirayeli basabwe kubaga umwagazi w'intama kuri Pasika kugira ngo umumarayika muranduzi abarengane. Twebwe wadutangiye umwagazi ari we Kristo kugira ngo abagwe amaraso yiwe amaze kutubako, natwe uburake bwawe buturengane. Ndagushimiye ku muntu wese ariko arumviriza rino jambo kugira ngo umufashe yumvire, yizere, yihane, kugira ngo amaraso yawe amubonekeko, amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo amubonekeko, maze abone kuzorengana urubanza ruzojana n'igihano c'ibihe bidashira. Urakoze, hezagira abantu bawe, hezagira ijambo ryawe, kandi ubandanye gufasha abantu kumenya yuko igihe bahimbaza iminsi mikuru ari Kristo atari kugira abaryoherwe, atari kugira abashaze, atari kugira abafungure neza gusa, ariko ari kugira ngo biyumvire ku buzima bwabo, maze igikorwa wakoze gihindure ubuzima bwabo. Urakoze, izina ryawe rihabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen.